bagenzi ba Kazoza FM ijwi ryo kugwiza umwimbu namwe bakunzi b'ikiganiro cacu Deutschkurs ndabahaye mwiriwe na mwaramutse. Uyu ni wa mwanya mwiza w'ikiganiro cacu Deutschkurs, ikiganiro gica ku radio FM Kazoza FM mukagitegurirwa na Centre Multiculturel Allemand cyo mu kigo ca kaminuza y'u Burundi mukagishirizwa na jewe Paul Ndayihereje. Mbega iki kiganiro cacu cuno munsi gihagaze kuki? Tubandanya tugerageza kwiga no kwihweza ingene ururimi rwateguye des échanges sur des sujets bien spécifiques. Nous nous intéressons sur le thème Wohnen. Le thème Wohnen, c'est les différents lieux, différentes formes de lieux d'habitation mu Kidagi. Aho twabonye ingene bitandukana d'abord dans leur disposition, bitandukana dans leur appellation, bitandukana aussi dans leur genre grammatical. Uyu munsi tubandanya cane dufatiye kuri ama adjectif amwe twize, ama adjectif twisunga adufasha kwishura ikibazo inévitable kiza après la visite de Dieu. Mbega ahamba wahabonye gute uzokwikora ku ma adjectif? Twarabonye rero quelques adjectifs zobafasha. Twabonye neu, aho neu itandukanye na alt, teuer hagiye by'amafaranga, billig, schön, hässlich na dunkel na hell. Tuza gufatira rero kuri ibi turabe ingene ushobora gutanga iciyumviro cawe en utilisant une structure grammaticale yitwa Verneinung. Verneinung ni negation. Igihe icyo kintu ubona kuko atari uku kivuga canke bakivuga, uravuga utanga icyumviro cawe dans le sens contraire, négation. Mu ntambwe igira kabiri turaza kuraba quelques verbes en rapport avec le thème au centre de notre intérêt. Turaheza tuze gutandukira ku bintu byo guharura, aho tuza guheza uyu munsi ico kintu cyo guharura, aho twahereye kusa tugahagarara ejo bundi kwijana. Reka rero turabe ico bita Verneinung canke Negation mit nicht canke mit kein, mit keine. Ugomba kuvuga mu by'ukuri ikintu dans la négation. Hari ukuntu kubiri ushobora kubishikiriza, arico gituma hariho deux mots différents selon le contexte bien précis et bien connu. Hari d'une part nicht ni N-I-C-H-T, nicht, canke keine twabonye igihe twiga article indéfini, indefinite article dans la négation. La forme d'un article indéfini eine, deux formes. Négation ni keine. Non is deux formes pour une même cause. Verneinen ngira ngo murumva harimo nein ni eka oya,
par opposition à ya, ego, egome. Verneinen, c'est le fait de s'exprimer dans la négation. Donc, vous niez nikono vyita. Vous niez kwiki kintu ari uko, yuko ikintu ari iki. None bitandukaniye. Pourtant, deux formes différentes, mais qui ont exactement la même bedeutung, la même signification. La négation de quelque chose. Reka kugira ngo muvyumve neza ndabahe uburorero. Reka dutangure kuri Kain kuko co turakizi twarakizi. Ndakweretse ndi iki indiko ndakwere iki mvise ni eine Banane. La formule murayibuka ni das ist, ce qui est une expression toute faite pour répondre à la question ou pour présenter quelque chose. Das ist eine Banane. Uwundi ati oya, sivyo, das ist keine Banane. Umwe ati das ist eine Banane, il affirme yuko ico kintu akwereka ari ico avuze. Hari ico avuga n'ico yerekana. Uwundi ateka ico werekanye si ico uvuze. Ico werekanye si ico uvuze. Das ist keine Banane. Umwe ati das ist eine Banane, und das ist keine Banane. Dufate eine Kuchen muravyibuka ni gato. Umwe azovuga ati das ist ein Kuchen, ariko kwera iki kintu yise Kuchen abivuga ngo iki, das ist ein Kuchen. Uwundi ate habe namba ico uvuga unyereka si gato namba. Azobivuga mu Kidagi ati das ist kein Kuchen. Keine Banane avec e à la fin, kein Kuchen sans e à la fin. Kubera iki? Kubera Kuchen ni masculin. Keine Banane avec e, kubera banane ari féminin. Fata umukate muravyibuka, das ist ein Brot. Ndakweretse ikintu ndi iki ubona n'umukate. Ein Brot ni neutre. Uwundi ateka sivyo, das ist kein Brot. Umviriza neza, mwibuke neza. Eine Banane, keine Banane. Ein Kuchen, kein Kuchen. Ein Brot, kein Brot. Mwabonye rero aho ya negation iri. Dans la forme ya Kain. Keine. Kain pour le substantif neutral et pour le substantif masculin. Keine pour féminine. Rero ngaha mwamaze kubibona, mwabitahuye. La négation Kain, ukoresha Kain pour le contexte bien précis où en réalité après le mot vient en substantif. Keine Banane, substantif banane. Kein Kuchen, substantif. Kein Brot, substantif. Donc, vous niez kicho kintu atari ico bavuze. Donc,
iyi kain c'est la forme de négation y'ico kintu gikwirikira. Reka dutandukire l'autre mot de négation. En l'occurrence nicht. Nicht candikwa N-I-C-H-T. N-I-C-H-T. Reka ndabaye akarorero niho kumbure biza koroha kumva no gusigura mbere. Arakubajije iyi ivuntsima isano yanju yibona gute. Reka dukoreshe imwe muri adjective twabonye. Reka tuvuge schön. Akubajije ikibazo kijanye na son salon uyibona gute, wayishimye. Donc das Wohnzimmer ist schön. Das Wohnzimmer ist schön. Wagomwe, washimye. Das Wohnzimmer ist schön. Mugabo dufate kukijanye n'amafaranga. Akubwiye yuko ari amafaranga ngana gutyo, we wagasa n'ubona ko azimbwa amafaranga ari menshi. Reka rero tuve kuri Wohnzimmer tuje ku nzu yose. Muribuka ishobora kuba ari das Haus, die Wohnung, die Villa, canke das Appartement. Par rapport au prix payé, ashobora kuvuga die Wohnung ist. Reka dufate un autre adjectif ijanye yinjira muri iyi contexte effectivement d'apprécier ou de donner son avis sur le coup. Donc tuvuge yuko ntizimvye. Die Wohnung ist nicht kuzimba teuer. Die Wohnung ist nicht teuer. Die Wohnung ist nicht billig. Igihe izimvye. Das Appartement ist dunkel. Das Appartement ist nicht hell. Mwavyumvise. Nicht tout comme keine. Il s'agit ici de deux mots de forme différentes, mais qui ont exactement un même sens, en sens de la négation. Nicht ngaha mwayibonye iza directement inyuma ya le verbe, la forme du verbe conjugué. Igakurikirwa n'iki? Igakurikirwa na un adjectif. Donc, nicht est un mot de négation au même titre que keine. Mugabo, dans leur mode ou contexte d'emploi, ni différent. Keine ikurikirwa na un substantif, alors que nicht ikurikirwa na un adjectif, igakurikira un verbe. Mugabo, les deux, l'un et l'autre disent la même chose. C'est une négation. Der Balkon ist nicht groß. Groß, le contraire ni klein, ni grand, petit. Ngibi ivyo nari nifuje kubabwira ku kijanye n'iki kintu ca structure grammaticale dans le sens de venir en contradiction ou en négation ikintu cavuzwe canke cerekanywe. Ces formes zibiri mugabo zivuga la même chose. Nicht izi imbere ya un adjectif canke un adverbe canke une indication de lieu. Umuntu ashobora kumbaza ati mbega uba
mu gihosha nzovuga ntoya nca nkoresha le verbe kuba wohnen turaca tubigaruka ku bunyene ich wohne nicht donc je nie quoi l'idée qui est suggérée par le verbe qui vient avant. Die Wohnung ist groß. L'idée, l'appartement ni iragutse. Je veux nier ça. Die Wohnung ist nicht. Alors que bimwe cyo kuvuga iki niki iki sico urumva ni la négation dans les deux cas mugabo sigakora dans des conditions variées. Ubugira gatatu reka tutandukire les verbes nguko twama twabikoze à chaque leçon nous passons en revue les principaux verbes abordés ou qui sont directement novuga au cœur même de la thématique de la leçon. La leçon ni wohnen. Le thème ni wohnen. Ngaha bien sûr, comme le thème lui-même l'indique wohnen, le verbe ni wohnen. Le verbe ni wohnen. Habiter. Ariho havuye wohnzimmer. Wohnort muravyibuka tugitangura bakubaza aho uba. Ort ni le lieu, l'endroit. Ifatiye kuri wohnen, endroit où vous habitez. Irindi rivuga byo kubabwira ngaha ani leben. Wohnen na leben. Leben ni aussi kuba. Wohnen ni habiter. Mais binashobora kuvuga aussi kuba. Kanatsinda ahubaye ni huba. Ahuba ni hubaye. Wohnen na leben. Ico nagomba ngaha nyamukuru no babwira kuri amaverbe abiri nuko yaba verbe wohnen canke leben ntizifise ico zivuga igihe zikoreshejwe dans un contexte zitari suivi par la préposition in. Préposition in. Ndushobora kuvuga ngo mba mu Burundi, ich wohne Burundi. Ich lebe Burundi. Iryo ryungane mu kidagi rirafise agahazi. Habuze koko l'élément essentiel pour donner un sens complet et correct à iryo ryungane. Ich wohne in Burundi. Ich lebe in Deutschland. Ich wohne in Deutschland. Ich lebe in Burundi. Muribuka ngaha yuko twabonye irindi rivuga ridashobora kugira un sens grammaticalement complet igihe ridakurikijwe na une préposition. Muraryibuka yari common, provenir de. Iri rivuga ntirishobora kuba utiliser grammaticalement correct igihe udashize ko aus. De même, pour les deux verbes wohnen et leben, wohnen, habiter, leben, kuba, vivre, ntushobora kwikoresha gutyo udashize ho udakurikije le verbe, la forme du verbe conjugué, ukayikurikiza na préposition in, qui est une préposition qui renseigne sur le lieu. Bien sûr, izindi verbe ziriho zitarinki. Mugabo reka twifokalize kuri zibiri novuga un peu spécial. Kandi umuntu abwirizwa kumenya kuko uzokibazwa. Rero ubwirizwa kumenya ingene wishura. Izo verbe nazo ni gefallen, ni G-E-F-A
G-E-F-A-L-L-E-N. Gefallen. G-E-F-A-L-L-E-N. Iyindi verbe ni finden. 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 F-I-N-D-E-N. F-I-N-D-E-N. Finden. Ngira ngo muribuka, sur le plan de la morphologie, yaya majambo gefallen et finden. Vous vous êtes déjà rendu compte. Kokoko. Ziherezwa na en, qui, rappelons-le, caractérise la forme des verbes à l'infinitif. En. Mugabo muribuka, hariho des verbes zihezwa na n sans e. Twarabonye uburorero, c'est notamment sein, chanke wandern. Sein, chanke wandern. Sein ni être, wandern naho faire une petite randonnée, une petite promenade, une petite sortie. Reka rero twihweze neza ivyarivyo ibi bintu vya gefallen na finden. Turetse yuko zihuriye dans une même thématique, en l'occurrence das Wohnen. Turetse yuko zombi zihuriye ku bwoko n'ubwoko bw'iki bw'amaverbe mu Kidagi. Izi verbe zibiri zirafise igihushanye dans leur construction, dans leur système de conjugaison. Irabire namwe, iyumvire namwe. Reka mpere kuyoroshe cyane. Finden. Finden vyopfuma. Ibuka, quand vous devez construire en six, quand vous devez donner une forme de conjugaison en verbe, muramenya. Vous partez de la racine de ce verbe. Selon la nature, vous coupez, vous copiez. Ahandi, vous coupez, mais en certain moment, à la deuxième, troisième, vous changez un peu légèrement la forme. Tegera neza cyanye na finden. Finden gisigura iki d'abord? Finden ni trouver. Trouver. Trouver gutora ikintu catakaye, gutora ikintu mwibarabara, canke donner un avis ingene ubona ikintu. Wabonye gute irya match? Rujya rukino warubonye gute? Sukuru ubukino rwatakaye oya, quel est ton point de vue? Bakinye gute? Iyi rero fata find qui est la racine du verbe. Find. Ufate personal pronomen kujya twazize. Ich, du, sie, es, wir, ihr, sie. Fata find. Mugire mutangure. Ich finde. Et, muribuka, c'est la caractéristique de la terminaison de la forme du verbe finden conjugué à la première personne du singulier. Ich finde. Ich heiße. Ich komme. Ibuka. Et terminaison caractérisant la forme de conjugaison d'un verbe à la première personne du singulier. Du findest. Ngaho hatangurira une particularité du système de conjugaison de ce verbe. Mwavyumvise koko vyo. Navuze nti du findest. Ngira ngo mwumvise ko hari yindi twashize yajemo dans le système mu vyukuri tutayisanga dans d'autres systèmes. Fata karorero common. Bavuga ngo iki du kommst. Du kommst. Stamm ariyo racine et puis à la fin st. Mengaha finden du findest. Hariya kandi kajemo
est katariho du kommst, du sprichst, du wohnst. Turabe à la troisième personne du singulier. Sie, es findet. Nongaha ya yagumyeko. Alors que tumenyereye yuko te ari caractérisa la forme de, disons, la terminaison de la forme de du verbe conjugué à la troisième personne, ngaha ni été. La première personne du pluriel, ntaco mvuga kuko ni bisanzwe via finden. Twashizeko en kuri racine. Mais en revanche, la deuxième personne du pluriel, ihr findet, kare ihr kommt, twakuyeho en terminaison de la première personne du pluriel, tu y remplaces par te pour avoir la forme grammaticalement acceptable et correcte. Il y a la deuxième personne du pluriel. Mais ngaha amwumvise ihr findet, encore une fois te. Dernière personne de conjugaison sie finden, rien à redire. Ngaha rero, relativement à ce verbe finden, il affiche sa particularité, c'est que à la deuxième personne du singulier, à la troisième personne du singulier, ainsi qu'à la deuxième personne du pluriel, hajako la voyelle. Et Isaïe ajouta kuri les terminaisons tuzi, este, te, nate. Hajako une voyelle supplémentaire et. Voilà la spécificité de ce verbe. Finden, trouver ou donner son. Le verbe gefallen, muvyukuri, dans ce contexte thématique, il vous la même chose que finden. Nigi huvuga kuri kintu wagikunze, hamwe twavuga das bad canke dikishe. Dikishe. Ukoresha iki? Uvuga yuko wagishimye wagikunze. Uvuga ngo iki? Dikishe gefällt. Dikishe gefällt mir. Au niveau de la forme, à l'infinitif ni gefallen, on est umlaut, sans umlaut. Mugabo quand elle est conjuguée muri singulier, hajako umlaut. Die Kische gefällt mir. Mugabo iyo ari tuvuga intebe, tuvuga ari ibintu vyinshi. Le verbe gefällt ikiba gefallen, exactement à la forme de l'infinitif. Et c'est tout. Voilà, c'est un système extrêmement abrégé, très court de ce verbe gefallen. Itwibutsa iki? Itwibutsa deux verbes twabonye kosten, ikiguzi cy'ikintu canke schmecken. Les deux verbes, ni ya gatatu gefallen, ne connaissent que deux personnes de conjugaison. À la troisième personne du singulier et à la troisième personne du pluriel. Ce qui est déterminant, c'est quoi? C'est le sujet. Si le sujet est singulier, ni gefällt. Si le sujet est pluriel, ni gefallen. Umwanya wagenewe ikiganiro cacu uri kuritera, reka tugeze ngaha ndabaha iyindi sango yo kumbi iza aho tuzobandaniriza ngaha nyine tusa mugabo n'abasozera igiciro. Nakoze mwese mwakurikiranye ikiganiro cacu, namusoza nawe